Only football can make you feel like this. Shalom abakunzi ba Iwacu Top TV, reka ndabaramutse aho bukeye aho kugenda babwiye nti imwiriwe. Turi ku munsi wa mbere igenekerezo rya 14 ukwezi n'uruhuma umwaka wa 2022, tukaba tuje n'amakuru y'inkino avugwa hirya no hino ku isi. Banze nifurize abantu bose bari mu rukundo, ndabwire nti umunsi mukuru mwiza aho abakundanye ivyo bita Saint Valentin canke Valentine's Day. Reka kandi nongere ndabasabe imbabazi kuko twari tumaze iminsi tudabashikiriza ikiganiro c'inkino, ariko ni kumvo zitatuvuyeko. Nizere yuko muduteza amatwi mwese aho muherereye. Reka rero mikaze aba sportif mwese muri rusangi, mikaze abakinyi, abamenyereza, aba arbitre, eka mwese aho huriye na sport. Ndamubwire nti ikaze muri kino kiganiro. Aba volleyere, aba basketeur, aba footballeur, aba athlete, mwese karibu muri kino kiganiro aho turi kuri Iwacu Top TV. Jewe nkaba nitwa Jean Paul Dunia Le Monde, akaba ari jewe ngiye kubashikiriza kino kiganiro. Uhinga bw'ivyuma turi kumwe na MC Mango afatikanije na Bizman Twaibu. Reka rero ntaratangura amazi ndamutse aba sportif bamwe muri rusangi, abakunzi umupira w'amaguru ndamubona bamwita kwihangana gati hariya i Bujumbura. Ndabwiye nti ikaze muri kino kiganiro. Ninganza Melkisedeki batazira madudu hariya ku Rusumo, ndabwiye nti karibu muri kino kiganiro. Coach Arusha na Coach Jibril mwese ndabahaye ikaze muri kino kiganiro. Arusha akocha Kayanza United wa kabiri, Jibril nawe ubu abarizwa hariya mu ntara ya Karusi muri commune ya Buhiga, hariho equipe ariko aramenyereza. Ndabwiye nti ikaze muri kino kiganiro. Mama Dublu reka ndamuramutse cyane nawe nyene mufana wa FC Barcelone, bamwita Suleiman ngaho kuri centre Imoyinya, nawe nyenda muramutse cyane. Ndabwiye nti karibu muri kino kiganiro. Jean Baptiste Ndayishimiye n'umufana wa Liverpool, ndabwiye nti karibu muri kino kiganiro. Turachesa Barambere afana Arsenal, karibu muri kino kiganiro. Nezimana Mark hariya mu Bwiza afana Real de Madrid, ndabwiye nti karibu muri kino kiganiro. Claude Carlos nawe ndagoye kaze muri kino kiganiro. Claude Ngeyinge hariya mu Giteranyi, karibu muri kino kiganiro. N'umufana wa Manchester United, mwese ndabahaye ikaze, karibu muri kino kiganiro. Sinokibagira kandi bamwitagire Ngabo Nziza n'umufana wa Manchester United, nawe ngenda guhaye ikaze, karibu muri kino kiganiro. Mwese Felix afana Arsenal, ndavuge nti karibu muri kino kiganiro. Reka rero tudatevye cyo tuza n'incamake ikiganiro tugiye kubashikiriza. Nkuko bisanzwe turahera ngahe wacu mu Burundi, ahandi tuvuga atari muri Premier League mu cicaro ca mbere. Championnat yabandanije guhera ku munsi wa gatanu no ku munsi wa gatatu no ku munsi w'Imana. Turababwira inyene imigwi yagiye iratsindana n'ukuntu basumbasumbanya amanota n'abamaze gutsinda ibitsindo vyinshi. Ndabivuze ko bariko barakina indwi igira 22. Mu Burundi nande makuru tuvuga, turaza kuva mu Burundi mu cicaro ca mbere turabira hamwe n'amakuru avuga mu bihugu bibanyi. Turaza kuvuga mu higanwa ryo mu Rwanda muri Rwanda Premier League, tuvuge muri Vodacom Premier League muri Tanzania no muri Kenya Premier League. Ubona ko mu ivyo bihugu hasanzwe hakinayo abakinyi benshi cyane b'abarundi. Turaza kuva hano hafi mu bihugu bibanyi muri Afrika, dusimbire ku mugabane wa Buraya, twambuke iba hari ya Mediterranee tubashikane i Buraya, tubabwire inkino ingene zagenze aho bariko baresurana. Turababwira mu higanwa ryo mu Faransa muri Ligue 1, tubabwire muri German Bundesliga mu Budagi, tubabwire muri Serie A muri Italy, tubabwire muri La Liga muri Espagne, tuze kurangiriza muri English Premier League mu gihugu c'Ubwongereza. Turaza kuva mu mashampiyona atandukanye, turabira hamwe n'amakuru avuga muri UEFA Champions League. Ejo ku munsi wa kabiri igerekezo ya 15 no ku munsi wa gatatu igerekezo ya 16 azoba ariko baresurana. Abenshi mwari mubikumenda bizi, hazoba ariko aririmbwa ya ndirimbo ivuga ngo ce sont les meilleures équipes, ce sont les meilleurs joueurs, ce sont les meilleurs stades, les meilleurs coachs,
eka ama ekipe kabisa azokwesurana bimwe nababwira umuriro uzokwaka bamwe batuntura imitima abandi bababara murazi yuko ijoro rya Ligue des Champions beshi muba mwakereye ibirori narijya baheruka gukina mu mwaka uheze none rero baraje bakina kimwe cy'umunani gishira icanyuma urukino nababwira rukomeye cyane ku munsi wejo ekipe ya Paris Saint-Germain yakira Real de Madrid. Reka rero ngenda bahe ikaze mwese ndababwire nti ikaze muri kino kiganiro aho utarakora subscribe namubwira ko yoba uwa mbere mu gukora subscribe kugira ngo uzohoro ubu wa mbere mu kuronka ibiganiro vyacu ubikiri ibishasha n'abashaka kumenyekanisha ibidanazwa vyabo karibu imiryango iruguruye kandi n'ibiciro ntibivunanye. Kaze rero muri kino kiganiro mukanya idonido. Nkuko narimejeje kubivuga mu ncamake rero muri Premier League barakinye guhera ku munsi wa gatanu bariko barakina indwi igira 22 imigwi yahuye gutya ekipe ya Flambeau de l'Est yatsinze Le Cloco igitsindo kimwe ku busa. Bujumbura City itsindwa na Olympique Star ibitsindo bine kuri kimwe. Rukinzo FC inganya na Atletico New Oil igitsindo kimwe ku kindi hali ya kuri stade yo mu Cibitoke kuri stade Urunani niho ekipe ya Rukinzo isanzwe yakirira. Burundi Sport Dynamique yihandi itsinda Vitaro igitsindo kimwe ku busa. Ndabutse ko Burundi Sport Dynamique yari yeretswe n'ikarata itukura ariko nire yebujije gutsinda ekipe ya Vitalo. Benshi bavuga bati Vitaro kia yari le plus fort ariko ubu Vitaro yabaye le plus faible kuko nibitahuritse kumva nka ekipe ya Burundi Sport Dynamique ishobora gutsinda Vitaro itanakwiye bayeretse n'ikarata itukura nukuvuga umukinyi umwe yavuyemwo. Le Messager de Ngozi ku munsi wejo yanganije na Musongati FC ubusa ku bundi ari kuri stade Urukundo. Aigle Noir de Fighters itsinda Royal ibitsindo biri ku busa. Bumamuru inganya na Top Junior ubusa ku busa. Kayanza United yihaniza Flambeau du Centre ibitsindo bibiri ku busa hari kuri stade Gatwaro nkuko bahita ngo ni kuri Golgotha Stadium. Gushika ubu rero kundwigira 22 ekipe ya Bumamuru FC niyo ya mbere ifise amanota 45. Atletico New Oil Academy ya kabiri ifise 39. Top Junior yo mu Kayanza ifise 35 ya gatatu. Iya kane ni Flambeau du Centre 38, ya gatanu ni Aigle Noir 33, ya gatandatu ni Burundi Sport Dynamique nanyine 33, iyindwi ni Messager de Ngozi 32, iyo munani ni Musongati FC 32 nayo nyene, yicenda ni Vitaro FC 32. Urumva ko ekipe zitatu zinganya nukuvuga Messager de Ngozi, Musongati FC na Vitaro zose zifise 32. Iyi 10 ni Olympique Star 31, 11 ni Bumamuru City nako Bujumbura City 27, iya 12 ni Rukinzo FC 27, 13 ni Kayanza United 22, 14 ni Flambeau de l'Est ifise 22 nayo nyene, 15 ni Royal FC ifise 18. Gushika ubu ekipe ya Le Cloco hariya mu Rumonge yakira kuri stade Ivyizigiro ifise amanota 12 yonyene akaba ariyo ya nyuma. Iyoyo ikizere cyo kuguma mu kijaro ca mbere caramaze no kuyoyoka. Gushika ubu rero umukinyi bita Banza Patrick Kanyanga akinira Bumamuru afise ibisiro 11 wa mbere, wa kabiri ni Nzeyimana Jean akinira Vitaro yafise 11 baranganya. Wa gatatu bamwita Ndikumana Landry Seremani akinira Atletico New Oil Academy afise ibisindi 9 ni wa gatatu. Wa kane bamwita Ngaliema Tampo Jansi akinira Aigle Noir afise ibisindi 8 ni wa kane. Ndumana Désiré wa Burundi Sport Dynamique ni wa gatanu afise ibisindi 6. Gakiza Aimé wa Flambeau du Centre ni wa gatatu afise ibisindi 7. Kioko Yves wa Musongati ni w'indwi afise ibisindi 7. Ndayisenga Elifaz wa Kayanza United ni w'umunani afise ibitsindo 7. Inyuma yo kuva mu Burundi reka turabera n'amakuru avugwa mu gihugu cy'u Rwanda ariko barakina journée ya 16. Ku munsi wa gatandatu ekipe yitwa Gasogi United yatsinze Marine 3-2. Amukura Victory Sports
itsinda Rayon Sports igitsina kimwe ku busa wa gatandatu. Gorilla itsindwa na Kiyovu Sports ibitsindo 2-1. Police yihaniza Etoile de l'Est ibitsindo 6 ku busa. AS do Kigali itsinda Espoir 4 ku busa. Bugesera na Musanze banganya ubusa ku bundi. APR FC itsinda Gicumbi 2 ku busa. Rutsiro itsinda na Etincelle 2 ku busa. Ego gushika rero equipe ya APR FC niyo ya mbere ifise 37, ya kabiri ni Kiyovu Sports 32, ya gatatu ni AS do Kigali 27. Police ni ya kane 26, equipe ya Mukura Victory Sports ni ya gatanu 26, equipe ya Rayon Sports ni ya gatandatu ifise 26. Equipe ya Gasogi United irikumanya bice 19. Ndabibutse ko hagati ya APR FC yibayitazira ngo ni equipe yitwa Armée Patriotique Rwandaise, kuvuga iyi ni equipe y'igisirikare cy'u Rwanda, bayitazira ngo ni igitinyiro ihanganye cyane na Rayon Sports, inaye bayitazira ngo ni gikundiro, no kuvuga harimo difference y'amanota 11. APR FC ifise amanota 37 mu gihe Rayon Sports ifise 26. Akabanganya mu match amaze gukina, abose amaze gukina inkino 16. Urumva ko equipe ya APR FC yamaze kwanikira Rayon Sports kuri difference y'amanota 11, no kuvuga inkino hafi inkino zitatu, hafi inkino zine, kuko ibyo inota arimo kugira ngo yisumbye inkino zine. Akaba ari uko vyifashe mu gihugu cy'u Rwanda. Gihugu cy'u Rwanda, reka turabira hamwe n'amakuru avugwa mu gihugu cha Kenya. Ku munsi wa gatandatu barakinye, equipe yitwa Matare United Football Club yatsinzwe na Kakamega Homeboys 3-1. Tusker Football Club iyi ni equipe yambara neza cyane, itsinda Ulinzi Stars Football Club ibitsindo 2 ku busa. Ndabutse ko iyi equipe ya Ulinzi Stars Football Club ari equipe y'igisirikare cha Kenya. Sofapaka urukino rwabaye ari gukina na Vihiga Bullets, urukino rwabaye reporté. Gor Mahia na FC Leopards nako nyine rwabaye reporté. Tusker Football Club iri gukina na Posta Rangers nako nyine rwabaye reporté. Bitco United FC yatsinzwe na FC Talanta 1 ku busa ku munsi wa gatandatu. Wazito FC itsindwa na Sofapaka 2-1. Wazito FC na Bitco United nako nyine rwabaye reporté. KBC yanganye na Bandari Football Club ubusa ku bundi baranganije. Ejo ku munsi wejo equipe yitwa Posta Rangers yatsinzwe na FC Leopards 3-1. Gor Mahia nayo gukina na Vihiga Bullets, urukino nako nyine rwabaye reporté. Nzoyi ya Sugar inganya na Nairobi City Stars 1-0. Ego nuko vyifashe gushikura equipe ya Kakamega Homeboys ifise 37 niyo ya mbere. Nairobi City Stars 32 ni ya kabiri. Kariobangi Sharks 31, KCB 31. Gor Mahia ni ya gatanu 30. Tusker Football Club ni ya gatandatu ikaba ifise amanota 29. Equipe nka Sofapaka iri ku mwanya wa 10 n'amanota 28. Yes, muri Tanzania muri Vodacom Premier League muri championnat yaho nta nkino zabaye ntibakinye, ariko bakaba bazokina igenekerezo ya 19, no kuvuga muri weekend iza bazokina. Reka nabwire kuntu imigwi irusharushanywa kuko ntibakinye. Ngira ngo tuzobabwira ingene bazokina mu ndwi makuru cyo kuwa gatanu. Kumanya wa mbere muri Vodacom Premier League muri championnat y'igihugu cya Tanzania ni Young Africans ifise 36. Simba Sports Club ni ya 10 ni ya kabiri ifise amanota 31. No kuvuga difference kinyuranyo ubudasa ni 33 kuri 31, no kuvuga na amanota 5. Ni mu gihe
ekipe ya Simba Sports Club nkuko bayitaza ngo ni wekundu wa Msimbazi ifise inkino 15 imaze gukina mu gihe Young Africans ni timu ya wana inchi ibavuga ngo ni umugwi w'abanyagihugu canke umugwi w'abenegihugu ifise inkino 14 ikaba ifise 36 no kuvuga ngo ni yakina urukino rwayo rw'ikirarane izoca igira amanota 39 bityo cishiramwo difference y'amanota 8 nkurumva yuko Simba Sports Club kabisa iri kwishavu itagira uko lingana. Azam Football Club ni ya 24, Mbeya City ni ya 4 ifise 23, Namungo ni ya 5 20, Kagera Sugar ifise 19 ni ya 6, Police de Morogoro ni 7 ifise 18, Geita Gold ni 8 ifise 17, Coastal Union ni 9 ifise 17, iyi 10 Dodoma Jiji na 17, 11 ni KMC ifise 16 mu gihe Mbeya Kwanza ari 12 amanota 13. Yes, inyuma y'amakuru avuga mu Rwanda, muri Tanzania no muri Kenya, reka turabire hamwe n'amakuru avuga ku mugabane wa Buraya. Namaze kubambukana ibahari ya Mediterane, twageze ku mugabane wa Buraya. Abanyarwanda bavuga ngo ni ku mugabane wa ruhago. Ni ku mugabane w'umupira kuko vyose niho tuvyabura. Nibo bari professional, nibo bakina umupira uteye imbere kandi bakawukina neza cyane. Yes, turahera rero mu gihugu cy'Ubufaransa muri Ligue 1 bariko barakina indwi igira 24. Ekipe ya Paris Saint-Germain ku munsi wa gatanu yatsinze Rennes 1-0, Montpellier itsindwa na Lille 1-0, Lyon itsinda Nice 2-0, Monaco na Lorient banganya ubusa ku bundi. Ku munsi wejo ekipe ya Angers yatsinzwe na Strasbourg 1-0, Clermont itsindwa na Saint-Etienne 2-1, Brest yihaniza Troyes 5-1, ekipe ya Nantes itsinda Reims 1-0, ni mu gihe Reims bari beretswe n'ikarata itukura. Yes, Lens ejo nyene yatsinze Bordeaux 3-2, Metz itsindwa na Marseille 2-1. Gushika ubu ekipe ya Paris Saint-Germain ifise 59 niyo ya mbere, ya kabiri ni Marseille 46, Nice ni ya gatatu 42, Strasbourg ya kane 41, Rennes ni ya gatanu 37, ekipe ya Monaco ni ya gatandatu n'amanota 37. Lyon ku mwanya w'indwi n'amanota 37, ekipe ya Lille ifise igikombe cy'umwaka uheze yifitiye amanota 35 no ku mwanya wa 10. Paris Saint-Germain nta kabuzo yamaze gutwara igikombe kuko isumbye Marseille amanota 13. Murumva ko nako 13. Oui, 13. C'est vrai, oui. 13. Murumva ko ari amanota menshi cyane. Paris Saint-Germain yaramaze gutwara igikombe. Gushikuraho ama ekipe atatu ya nyuma ni Saint-Etienne ku mwanya wa 18 ifise 21, Metz ku mwanya wa 19 n'amanota 20, Bordeaux ku mwanya wa 20 n'amanota 20 nyene. Ekipe ya Saint-Etienne sinzi kirazira. Ndabibuze ko Saint-Etienne ariyo ekipe mu Bufaransa ifise igikombe vyinshi kusumbya izindi zose, ariko ubu tuvugana iri mu murongo utukura. Hamwe championnat yohagararira hano yohita yisanga mu cicaro ca kabiri. Reka turindire, hacasigaye imisi myinshi, kumbure izoteba yikubita agashi. Inyuma rero ya reka manze ndababwire inyuma yo tuja mu Budagi, reka manze ndababwire angene basumbasumanya ibitsindo. Bamwita Wissam Ben Yedder ni wa Monaco, no mu Faransa, afise ibitsindo 14 niwe wa mbere. Kylian Mbappé umunyakamerune yigize mu Faransa akinira Paris Saint-Germain afise 12. Jonathan David akinira Lille n'umunyakanada afise 12 nawe nyene. Bamwita Terrier wa Rennes mu Faransa no wa kane afise 11. Gaëtan Laborde akinira Rennes no mu Faransa afise 11 nawe nyene. Huang uyu n'umunya Korea akinira Bordeaux no wa gatandatu afise ibitsindo 10. Lamine Ajorque wa Strasbourg uyu n'umu Faransa akinira Strasbourg afise ibitsindo 10. Amine Guyuli wa Nice ni mu Faransa akinira Nice afise ibitsindo 10. Elisi wa Bordeaux afise ibitsindo 9, uyu akaba ari umunya Grèce
akinira Bordeaux akaba afise ibitsindo 9 reka rero cyenza ndababwira n'amakuru avugwa muri German Bundesliga ni mwihiganwa ryo mu gihugu cy'Ubudagi. Yes, inyuma ya Ligue 1 reka turabira ngo muri German Bundesliga bahereye ku munsi wa gatanu equipe ya Red Bull Leipzig yihanije FC Cologne 3-1. Bochum itsinda Bayern Munich bine kuri bibiri ngira ngo Bayern bari basamaye kuko ibintu bitangaje kumva ngo Bochum yatsinze Bayern Munich hari ku munsi wa gatandatu. Freiburg inganya na Mayence 0-5 kimwe ku kindi. Greuther Fürth itsinda Hertha Berlin 2-1. Mönchengladbach itsinda Augsburg 3-2 ku munsi wa gatandatu. Ku munsi wa gatandatu equipe yitwa Eintracht Frankfurt itsindwa na Wolfsburg 2-0. Leverkusen itsinda Stuttgart 4-2. Ejo Union Berlin yatsinzwe na Dortmund iwayo ibitsindo 3-0. Hoffenheim nayo nyene ejo yatsinze Arminia Bielefeld 2-0. Gushika rero equipe ya Bayern nubwo yatsinzwe iracari ya mbere ifise 52 igurikirwa na Dortmund ifise 46 difference y'amanota 6 gusa. Leverkusen ya gatatu 41. Leipzig ya kane 38. Hoffenheim ya gatanu 38 nayo nyene. Equipe nka Eintracht Frankfurt ku mwanya wa 10 n'amanota 31. Wolfsburg 12 n'amanota 27. Zitatu za nyuma ni Augsburg ku mwanya wa 16 n'amanota 22. Iya 17 ni Stuttgart ifite 18. Iya 18 ni Greuther Fürth gushika ubu niyo ya nyuma ifite n'amanota 13. Robert Lewandowski umunya Pologne akinira Bayern Munich afite ibitsindo 26. Uyu mugabo arabona igori kabisa. Uyu mutipe mwigori ntavyo gufina ntazo yazi. Afise ibitsindo 26 harimo penalty 3 zonyine. Patrick Schick Bayern Leverkusen no wa kabiri afise ibitsindo 19. Murumva uwa mbere Robert Lewandowski amurusha ibitsindo 7. Uyu akaba afise penalty imwe yonyine. Brot Erling Haaland umunya Norvege akinira Borussia Dortmund no wa gatatu afise ibitsindo 16 penalty 3. Anthony Modeste wa FC Cologne wa kane ibitsindo 14. Christopher Nkunku umufaransa akinira FC Leipzig afise ibitsindo 11. Diaby wa Leverkusen ibitsindo 10. Serge Gnabry ibitsindo 10. André Silva ibitsindo 9 penalty 3 akinira Leipzig. Tony Awoniyi wa Union Berlin umunya Nigeria afise ibitsindo 9. Hoffman akinira Borussia Dortmund Mönchengladbach ibitsindo 8. Okugawa wa Arminia Bielefeld uyu afise ibitsindo 9 nako 7. Wirtz wa Bayern Leverkusen ibitsindo 7. akaba uko vyifashe. Mu gihugu cy'Ubutaliyano muri Serie A ariko barakina indwi igira iya 25. Lazio de Roma ya Maurizio Sarri itsinda Bologna ariko musi wa gatandatu ibitsindo 3 kubusa. Napoli na Inter kimwe ku kindi. Torino isindwa na Venezia iwayo 2-1 naho nyene Venezia bari beretswe ikata itukura. Nikuvuga ngo Torino yatsinzwe na Venezia badakwiye. Ranunga Mirase itsinda Sampdoria kimwe kubusa. Hellas Verona bine Udinese ubusa. Genoa na Salernitana kimwe ku kindi. Empoli na Cagliari kimwe ku kindi. Sassuolo inganya na AS Roma ya Jose Mourinho ibitsindo 2-2. Ni mu gihe Sassuolo bari beretswe ikarata itukura. Atalanta inganya na Juventus kimwe ku kindi. Spezia na Fiorentina baza gukina uyu munsi ku munsi wa mbere igihe cy'isaha 3:45. Gushika rero AC Milan niyo ya mbere ifite 55. Chaboneraho kuramutsa umufana akomeye cyane wa FC Barcelona na Chelsea
bamwita Ale hariya imwalo bamwita Ale ni ingénieur bivuga yuko anakunda Mila AC ndabona mutse ndabwire nti kaze muri kino kiganiro. Yes, Inter de Mira afise 58 izi equipe kabisa ndabona ari umuriro ni kuvuga Inter imaze gukina inkino 24 mu gihe Mira AC ibanza gukina inkino 25 difference ya 55 ni kuvuga Inter niyo yakina uru rukino izoca igira amanota 57 ace ikisigara ari ya mbere irusha amanota 2 Mira AC. Izi rero zisangiye na stade ya San Siro ni mu gihe Mira AC iba yakinye iyo Inter de Milan nayo yakinye iba yitwa Giuseppe Meazza. Ni kuvuga ico gihe n'amabara arahinduka kuri Mira AC usanga stade itukura ariko kuri Inter usanga stade isa na blue isa n'ubururu. Yes, Napoli ya gatatu 53, Juventus ya kane 46, Atalanta ya gatanu 48, Lazio ya gatatu 42, AS Rome ya Jose Mourinho ifise amanota 40 ni yindwi. Zitatu za nyuma ni Venezia ku mwanya wa 18 n'amanota 21, 19 ni Genoa, 15 equipe ya 20 ni Salernitana niyo nyuma ifise 12. Abamaze gutsinda ibisindo vyinshi bamwita Ciro Immobile wa Lazio Roma. Uyu n'umunya Italiano n'umutaliyano nako afise 19. Douglas Vlahovic wa Juventus de Turin uyu yahora akinira iyindi equipe baramuguze afise ibitsindo 18 wa kabiri. Giovanni Simeone wa Hellas Verona iri mu ngo wa Diego Simeone afise 12 no wa gatatu. Lautaro Martinez umunya Argentina kinira Inter de Mira afise 11. Tammy Abraham wa AS Roma afise 11 n'umwongereza. Edin Dzeko wa Inter Mira ibitsindo 10. Berardi wa Sassuolo ibitsindo 10 n'umutaliyano. Joao Pedro wa Cagliari umunya Brazil afise ibitsindo 10. Scamacca wa Sassuolo uyu n'umutaliyano afise ibitsindo 9. Douglas Zapata umunya Colombia akinira Atalanta Bergamo afise ibitsindo 9. Destro wa Genoa umutaliyano akinira Genoa afise ibitsindo 9. Gaplari wa Hellas Verona uyu n'umutaliyano afise ibitsindo 9. Bahak uyu afise ibitsindo 9. Muri Espagne muri La Liga niho tugeze bariko barakina indwigire 24. Equipe ya Sevilla ku munsi wa gatanu yatsinze Elche 2-0. Cadix na Celta Vigo banganye busa ku bundi. Villarreal na Real Madrid banganye busa ku bundi. Rayo Vallecano itsindwa na Osasuna wayo 3-0. Atletico de Madrid itsinda Getafe 4-3. ni mu gihe Atletico de Madrid bari beretswe n'ikata itukura ariko byabujije ko batsinda Getafe. Deportivo Alaves itsinda Valence 2-1. Levante beretswe ikata itukura itsindwa na Betis 4-2. Real Sociedad itsinda Granada 2-0. Oui. Espanyol Barcelona ejo banganije ibitsindo 2-2 ni mu gihe ama equipe yose yeretswe ikarata itukura. Mallorca na Athletic Bilbao bazokina uyu munsi igihe cy'isaha 4 z'ijoro. Gushika rero equipe ya Real Madrid ni ya mbere 58, Sevilla yikurikira 50, Betis 43 ya gatatu, Barcelona ya kane 39. Hagati ya Barcelona na Real de Madrid harimo difference y'amanota reka turabe. Ni meshi cyane 15. No kuvuga ngo izi equipe zirahanganye ni nazo equipe zifise rencontre ikomeye cyane kwisi yo bita El Clasico. Atletico de Madrid ya gatanu 3-9 na Barcelona. Real Sociedad ni ya gatandatu 38. Equipe nka Bilbao iri kumenya 8 n'amanota 38. Mu gihe Valence iri kumenya 12 n'amanota 30. Oui, zitatu za nyuma ni Deportivo Alaves ifise 28. Ya 19 ni Cadix ifise 19 nyene. Ya 20 gushika Levante n'amanota 11. Ivyo byararangiye tegerezwa gukoroka. Karim Mustafa Benzema akinira Real de Madrid n'umufaransa
ibitsindo 17. Raúl de Tomás wa Espanyol Barcelona ni wa kabiri 13. Jimenez wa Betis Sevilla ni umunya Espagne afite ibitsindo 12. Vinicius Junior umunya Brazil wa Real de Madrid 12. Joselu Alaves ni umunya Espagne afite 12. Aspas wa Celta Vigo ni umunya Espagne ni wa gatandatu afite ibitsindo 11. Unal wa Getafe uyu ni umunya Tunisie oui akidira Getafe afite ibitsindo 11. Angel Correa wa Atletico de Madrid umunya Argentine ibitsindo 10. Guedes wa Valence uyu ni umunya Portugal afise ibitsindo 9. akaba ari uko vyifashe muri English Premier League niho tugeze. Reka tubanze tumire amate gatoyi. Yes, muri English Premier League bariko barakina indwi igira 25. Urukino rwari guhuza Chelsea na Arsenal, ini derby de Londres cyangwa se derby londonien. Chelsea na Arsenal rwabaye reporté, murazi ko equipe ya Chelsea yari ifise urukino rwa nyuma kwa equipe y'ama club muri mondial y'ama club. Chelsea inagitwara bishima cyane. Nyene ku munsi wa gatandatu equipe ya Manchester United yanganije na Southampton kimwe ku kindi. Watford itsinwa na Brighton and Hove Albion bikubusa. Brentford inganya na Crystal Palace ubusa ku bundi. Everton itsinda Leeds United 3 kubusa. Norwich City itsindwa na Manchester City 4 kubusa. Tottenham itsindwa na Wolves 2 kubusa. Newcastle itsinda Aston Villa kimwe kubusa. Burnley itsindwa na Liverpool kimwe kubusa. Mu gihe ejo Leicester yanganije na West Ham 2-2. Ku munsi wejo ndabona equipe ya Manchester United izokina na Brighton and Hove Albion, ngira ngo n'urukino rw'ikirarane tukazobona ingene rwagenze mu makuru yacu yo ku munsi wa gatanu. Gushika ubu rero turangirize ku bafise ibitsindo byinshi muri nako ukuntu ama equipe arutarutana amanota. Equipe ya Manchester City niyo ya mbere ifise 63. Liverpool 58, difference y'amanota 9. Oui. Chelsea ya gatatu 47. West Ham United ni ya kane 41. Manchester United ni ya gatanu 40. Arsenal ni ya gatandatu n'amanota 39. Iyindwi ni Wolves 37. Tottenham y'umunani 36. Brighton and Hove Albion y'icenda 33. Southampton y'icumi 29. Leicester City ya 11 n'amanota 27. Aston Villa ya 12 n'amanota 27. Leeds United ya 15 n'amanota 23. Everton 13 n'amanota 22. Newcastle United ya 17 n'amanota 21. Ya 18 ni Norwich City n'amanota 17. Ya 19 ni Watford 15 ya 20. Gushika ubu ni Burnley n'amanota 20. Abamaze gutsinda ibitsindo vyinshi bamwita Mohamed Salah wa Liverpool 22. Ni umunya Egypte. Diogo Jota umunya Portugal akina Liverpool 14. Cristiano Ronaldo umunya Portugal akina Manchester United 13. Raheem Sterling ni wa kane. Uyu ni umunya Jamaica yigize umwongereza akinira Manchester City 12. Son Heung-min uyu ni umunya Corée du Sud ni wa gatanu akinira Tottenham 11. Sadio Mane umunya Senegal akinira Liverpool ni wa gatandatu afise ibitsindo 10. Uwindwi ni Emile Smith Rowe wa Arsenal n'umwongereza afise ibitsindo 10. Bowen uyu ni umwongereza akinira West Ham afise ibitsindo 9. Riyad Mahrez ibitsindo 9 akinira Manchester City n'umunya Algeria. Uw'icumi bamwita Jamie Vardy umwongereza akinira Leicester City nawe nyine afise ibitsindo 9. Yes, reka rero tumira amateka toyi cyo turabira hamwe n'amakuru avugwa muri Ligue des Champions canke se muri UEFA Champions League.
Yes, muri UEFA Champions League bariko barakina kimwe cy'umunani gishiri cyanyuma weekend de finale. Baje rero bakina yes, muri UEFA Champions League ejo ku munsi w'ejo bazoba bamanuka baririmba bati ce sont les meilleures équipes, ce sont les meilleurs joueurs, les meilleurs stades, les meilleurs coach. Ama equipe amwe ababara abafana babara barira hazobaca uwambaye ndajya bari mubikumbuye baheruka gukina mu mwaka uheze wa 2021 akaba rero bagarutse bakina weekend de finale kimwe cy'umunani gishira icyanyuma ku munsi w'ejo gihe cy'isaha zine z'ijoro equipe ya Paris Saint-Germain hajya kuri Parc des Princes izokwakira Real de Madrid. Sporting de Lisbonne izokwakira Manchester City hariya muri Portugal. Red Bull Salzburg yo muri Autriche izokwakira Bayern de Munich mu Budagi ku munsi wa gatatu. Inter de Milan yakire equipe ya Liverpool ku munsi nyene wa gatatu. Chelsea yo mu Bwongereza kuri Old Trafford nako kuri Stamford Bridge izokwakira Lille yo mu Bufaransa. Villarreal ku yo saa nyene yakire Juventus de Turin yo mu Butaliyano. Atletico de Madrid yakire Manchester United kuri Wanda Metropolitano Manchester United yo mu Bwongereza. Benfica de Lisbonne izokwakira Ajax d'Amsterdam yo mu gihugu ca Hollande. Gushika rero bakiri mu matsinda Sebastien Haller uyu akinira Ajax d'Amsterdam no munya Hollande afite ibisindo 10 wa mbere penalty imwe. Robert Lewandowski nkuko abitsinda muri Bundesliga no muri Ligue des Champions afite ibisindo 9 penalty imwe. Mohamed Salah nkuko abitsinda mu Bwongereza no muri UEFA Champions League afite ibisindo 7. Christopher Nkunku nkuko abitsinda mu Budagi no muri Ligue des Champions afite ibisindo 7. Cristiano Ronaldo Aveiro dos Santos no wa gatanu afite ibitsindo 6 akinira Manchester United. Leroy Sané wa Bayern de Munich uyu ni umudagi ako no munya Senegal yigize umudagi afite ibitsindo 5. Riyad Mahrez ibitsindo 5 penalty 2 akinira Manchester City. Lionel Andreas Messi afite ibitsindo 5 penalty 2 no wa Paris Saint-Germain. Karim Mustafa Benzema wa Real de Madrid afite ibitsindo 5 penalty 1. Antoine Griezmann akinira Atletico de Madrid no mu Faransa afite ibitsindo 4. Kylian Mbappé akinira Paris Saint-Germain ariko no mu Cameroun yigize mu Faransa afite ibitsindo 4. Pedro Goncalves akinira Sporting de Lisbonne ibitsindo 4 penalty 1. akaba ariko byifashe muri UEFA Champions League. Yes, nino ngaha rero turangirije kino kiganiro cacu c'inkino twako turabashikiriza. Ndabibutse ko jewe nari Jean Paul Daniel Monde nkaba nari kumwe na Bizima Twayibu afadikanije na MC Mangu binga bw'ivyuma nibo batumye aya majwi abashikira neza cyane nkuko mwariko muravyumva. Reka rero ndabashimire cyane mwebwe mwese mwariko muradukurikira, mwebwe mwese mwahevye ivyanyu mukadukurikirana. Ndababwire nti muri abantu ubabagabo. Ndabibutse gukora subscribe utarayikora kugira ngo muzohore mu babambere mu kuronka notification y'ikiganiro cacu kikiri igishasha. Utiye bagiye kugira like, share hamwe na comment. Reka ndabashimire cyane. Ndababwire nti ayandi makuru y'imikino naho ubutaha ku munsi wa gatanu aho nzoza ndababwira andi makuru azobagezweho muri ako kanya. Ndababwiye nti bye, ciao, hasta la vista.